Yo, the time is now. Put your eyes on TV. Bringing a new name, you better look for my CV. My name is Be Face on the Floor. Come on, Kyle, come on, down. Yeah, man, ndani ya Magic Channel. Come on, Kyle, yeah. Challenge y'aba rapper bo muri Kenya. Why abo muri Kenya? Ni nkuko navuga abasomalia canke abo muri Ghana ndabirekuriwe kubera ko hip hop challenge irarekuwe ku isi nzima. Numva ko no disinga naka ndabikora atawe nsavye uruje. Peut-être ko harakantu bashobora kuba baragize. Nta kintu na kimwe bagize uretse ko nshaka kuba challenging tu narumvise ko nshaka kumviriza aho ntuze zabo zigera kubera ko ni ninzira yo guteza imbere rap abakenya bakumvikana hano natwe tukumvikana hariya. Bakunzi wa Magic Channel turabarambwije cyane tubabwira yuko tubakunda cyane murabizi ko urukundo tubafitiye dashobora kugabanuka cyane murabizi hama nkuko twabemereye yuko tuzoza turakorera ama emission atandukanye iyi rero cyane yo kuza turamenya ubuzima bw'abastar bacu mvuze abastar kuvuga abatandukanye shaka kuba abastar mu gucapa mu kugira iki so kugira tubamenye hapana kumenya amazina gusa so uyu munsi turi kumwe sinzi ngene no muvuga ariko n'ibyo akomeye cyane nga muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi azwi cyane Burundi bwose kandi en plus de ça ashoboye so reka tumuha ikaze hama dushobore kuyaga kugira tumenye cyane uwari apana kumenya umuziki wiwe n'ivyiwe turabaha ikaze umeze gute ndameze neza nawe urameze neza nanje ndashima cyane fresh sana kubatakuzi akazina widondore gatoyo. Yo, the time is now. Put your eyes on TV. Bringing a new name, you better look for my CV. My name is Be Face on the Floor. Come on, Kyle, come on, down. Yeah, man, ndani ya Magic Channel. Come on, Kyle, yeah. Asante sana. Be Face. Nko avyumvise ikiganiro ni kugira tumenye umusa wacu uwari wapana kumenya izina no kumenya ibikorwa vyiwe gusa. Abafanzi bamenye Be Face yo barinde yakuriye mu muryango wuwe. Be Face ni umuririmbyi w'umurundi bo sinzi biography yo mu munota umwe nibaza kwitokunda ariko reka ndezime je ndi umuririmbyi w'umurundi nkaba ndirimba imidiho ishika nko kuri 3 ndaririmba ndarapa ndagira kandi na dancehall ibintu nk'ivyo hama bo sinzi no bivuga nkamvuka mu ntara ya Kayanza exactement imatongo ariko nkaba nakuri Bujumbura secondaire yose nayizi Bujumbura ariko primaire nayize ruguru bo gushika no munsi rero nkaba mbarizwi Bujumbura hama aka yanje ni Be Face on the Floor ariko amazina abavyeyi banyise nigira ukishaka Boniface umuryango w'abana indwi nkabangira kane. Yes. Boniface Be Face uratubwiye yuko primaire wayize uri ngahe Bujumbura? No primaire navuze ko nayize ruguru hama secondaire ndayiga Bujumbura. Bujumbura wabahaje uje muri secondaire. Mbega ubuzima bwa primaire nka primaire tuhageze primaire nk'ikintu nk'umwaka wovuga ati umwaka warananiye vraiment muri primaire nuwe muri 6e harananiye naraduye ariko sijewe gusa vraiment generation yanje nka yose benshi vraiment baradubuye ariko bo sitwe twabizanye ni copie kore hari imbere yacu hariho nabadubura nka 4 fois ugasanga nyene urumva birabaho tu aho wabitoye naho ni nko mu wakangana kandi hose narabitora kubera sinigeze ndubura mugabo mu wa gatandatu naradubura safi twagiye secondaire waje secondaire 7e 7e jena jino niga muri 6e nyene hama urumva muri guhera uwo mwaka nadubuye sizeme na cenzino hama ndayigino niho rero naciye ntora n'amanota yo kuja muri secondaire na guhera rero ngaho kuduga ndahereza ngaho Bujumbura nye mbega wazaye n'abavyeyi bawe pardon aho uzi Bujumbura va mukaya naje nyene bose bari ruguru gushikiza isahani yo bari ariko papa wanje niwe yarasanzwe bino ariko gushika ubu bose niyo baho mubo muvukana waje wenyene uri wenyene wajahi Bujumbura gutangurana ubuzima wenyene hariho nabandi baba ngaha yego mbega ubuzima bwa secondaire ushitse Bujumbura vyagenze gute byagenze neza gusa iminsi yose beginning yamigoye
ariko uko bigenda kose nyine uko ugenda wegera imbere niko ibintu Imana ibikora bikagenda fresh. Bo ndabishima gushika no munsi. Ishure woba wize ko niya? Bo nize ku mashuri abiri gusa kuri ntuze kuri Etoile de l'Espoir mu Nyakabiga hamwe na Etage mu Nyakabiga nyene sinigeze nja kure. Ntiwaronke diplome? Yego kuri Etage niho naronke diplome. Mbega muri ico gihe secondaire ko primaire wari umwana secondaire ni ryari watanguye kuzatangura kwerekana impano yawe haba mu bagenzi canke yo kuririmba? Je nayitanguye niga mu wa mbere muri primaire. Rero mu wa mbere muri primaire kwa kundi ari ukuntu baca amanota yo kuririmba ajya amanota rero je hageze ko ndayaca mbongiye kubibona ubu kubera ngiye kubibona ubu ko bifise origine kugira ngo umuntu abe umustar biba bifise iyo vyaje biva. Rero kera jewe hageze ko turirimba etablissement yose bari banzi guhera mu wa gatatu kuduga gushika muri 6e hageze ko turirimba amashure yose etablissement yose bumvise ko ishure nigamo tuza kuririmba ku madirisha haba huzuye kubera ko narasubiramo indirimbo z'abakongomani nkasubiramo indirimbo za Chameleone ntazi Kiganda juste gukurikiza melody gusa. Ibintu byo gufunga amadarete mu mutwe nabitanguye kera nkafunga umupira yani hageze ko ndirimba nta soni nari mfise amanota yo kuririmba vraiment urumva nagira kuyaca nkongera nkaba kandi n'umustar urumva etablissement yose baba banzi kuturirimbo subiramwo. Rero ngiye kubibona ubu ko bifise ahantu biba byaravuye gusa vyidevelopa rero je nabitanguye kera indirimbo yanje ya mbere nayanditse niga mu 8 nazandika kwanza niga muri 6e ariko nyene ivyimviro bidafashe kuduga gushika mu 8 indirimbo ya mbere cenda recordinga niga mu 9. Ego hama buke uratangura ukemeza abagenzi bawe nabo mwigana ukemeza abo kwibarabara ejo ukemeza quartier yose hirya yejo zone yose igashikirwa hanyuma after yo ngaho province igashikirwa hama mu nyuma igihugu cyose kikabaho. Rero ubu we gushikira izisandirimbira abo muri eglise abo mu mashure mu masalon mu masoko bose bakaryoherwa. Rero urumva byose bigenda etape par etape. Mbega nta ntambamye wigeze ugira muri famille cyane kwa kubera ati reka ivyo bintu ni wige ibintu nk'ivyo? Ntibigeze banabikunda vraiment bagiye kubikunda ubu kubera peut-être ko mfise aho nashitse babonye yuko bakunda kuvuga ko ari ibintu by'abavuye kandi abantu bakuze benshi niko bameze. Abonye umwana wabo agiye mu bintu by'umuziki baca bavuga ati umwana kweri vraiment yazimiye ifo ko tumugarurira hafi. Ariko gusa nyene ico no bahanura nuko bo mureka kubera batazi ico azovamwo ashobora kuza gakiza abato biwe canke bakuru biwe hamwe famille yose en general kubera ko muziki nakazi ushobora kuba wokora indirimbo imwe ikakugira umumillionaire bivana gusa na development y'igihugu bivanye naho turi peut-être mugabo nyene amazina tufise ntabakwiranye n'ubuzima tubayemwo kuko turamaze gukompara handi n'ahandi nyene baba bameze mugabo ntibigeze babikunda. Ariko maze gutera step nkabona abanyagihugu benshi bankurikirana bagakunda indirimbo zanje na famille yaciye ba oblige kugira ngo babikunde. Ubu winso indirimbo nibo ba mbere mu gukomanta hari n'igihe banambaza ati none uzosora indirimbo ryari kandi ari bo ba mbere bapinga ivyo ndirimbo mugabo. Rero ndiko ndabasigurira narababwira none je ko muvuga ko ari ivy'abavuye nkabanzi kwishure ndarikurikirana à l'aise nkabanzi neza kandi ko nta nzoganwa ntimurambona naborewe ntimurambona n'umuntu twashwanye uretse ko umuziki gusa ndawukunda ndawiyumvamo numva ko nobikora kubera ndabikunda. None ikosa ni iryahe bakaribura nyene mugabo bakumva gusa mu mutwe wabo ko ari ivy'abavuye barateba barabimenyera gushikaho no mu mariage yo mu famille banyitura kubera ko nakubwiye sindapfa gusa no kuririmba ndaririmba barabona yuko bikenewe yuko mba ndahari nk'umuririmbyi kubera ko je ndi umuvugizi w'abanyagihugu nabo n'abavyeyi banje barimwo nabo tuvukana barimwo baratevye baravyemera ubu n'abafana banje kandi rero no umuryango w'abakristo abakizwa abapentecote ariko mugabo barabitahuye buke barumva ko ntaririmba ubujubuju ivyo ndirimba birafise ico vyigisha muri societe si ibintu nadukana uko nyene. Yego dusubiye inyuma gato Bifese asenga he shitsa gasenga je ndasenga mu isengero
uri mu Catholique mu musulman ndi protestant nsenga muri life center kuva vraiment ndi muri ntangura secondaire kuva muri 7e naba mu Nyakabiga ni naho nakuriye urumva muri eglise sindi nashe n'intebe simpindura namandi hahandi nyene kandi ndibuka je ko ntiremye urumva negerezwa gutahura yuko Imana ari cyo kintu ari ntuze yo gushira imbere mu bintu byose ugiye gukora nongera mpanura n'abantu bose bakamenya yuko imigambi yose wapanze ama projet Imana itabishize mu kuboko ntaco hanoba ni naco gituma rero ari ibintu bita icicumi ikigira 10 umuntu wese azi neza ko afise ingene yinjiza amahera kanaka akabazi neza ko kandi atiremye numva no bahanura kuzabaramenye ico cicumi kubera ko ni migisha ushobora guce wunguka pri doublement ku mahera waronse rero ifoko umuntu wese mu bikorwa vyiwe mu kazi kiwe atahura ko ataco yishoboje wenyene Imana idahari yes biramaze gushika Bifesi akimvira kuja muri chorale canke yarigeze kuja muri chorale sinigeze niyumvira kuja muri chorale kubera ko nocingira ama limite rero nanje muri uno mwanya ndirimbira abantu bose baba muri eglise baba bo mwisoko abantu bose uzi ariko maze kuja muri chorale hari ama limite nogira bombuza ati ibintu uzobigire ariko je ndumva ko noririmba indirimbo ya ubutumwa buvuga ku bana bo mwibarabara ndi capable yo kuririmbira Imana nkavuga ivyiza Imana ikora ndi capable yo kuremesha abantu bafise ibibazo kanaka kubera ariko iyo uri muri ntuze iri muri chorale haba hariho conditions za eglise haba hariho conditions za chorale bakubwira ati ubikoze turaguhagarika nanje rero nta mpamvu yo kumuhagarika kubera ko nzi neza ko jewe n'indirimbo ndirimba ni gospel nawe n'ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza sindabutanga yes Ninga Bifesi wewe ahantu hambere watanguye kubonera ati ubuye ngi ndatanguye ku mustar ndatanguye kumenyekana ni ku ndirimbo yahe n'umwaka uwo jewe ahantu natanguye kumenyekana ariko bidafashe cyane gose mugabo bifise point kuri hari indirimbo nakoze yitwa Hip Hop is my style ni nayo ya mbere nakoreye video muri 2013 umuntu wese vraiment yarapreciye indirimbo ko nari mfise flow nyene z'abantu bagitangura mvuga ati ndakaniye kumva ko abantu bumva ico mfise muri jewe hama ico gihe na bonesha yari gihari David Carmel akora ikiganiro cyitwa Kiwacu hamwe na Jojo Paparazzi ndaja no mu banomine muri ntuze mu bantu bahiganwa muri nouvelle génération bayita révélation de l'année iyo ndirimbo kabisa abantu barayikunda vraiment kuduga pole ndakora indirimbo ndi kumwe n'indimu bakiririmba bakiri hit cyane ndakorana na Black G ndakorana na Matabaro izo ndirimbo zose bagiye bazimenya after yo ngaho muri 2016 ndakora indirimbo yitwa Stress ndi kumwe na Yoya ikivyura rero izindi zose abatagiye bamenya kubera ko izo nakoze n'abandi bose abonavuze zari indirimbo zamenyekana mu bantu bakurikirana entertainment cyane mugabo hariho hit song na best song hit song rero ni yindi gusanga no muri toilette utayishaka hama best song ni indirimbo iryoshe mugabo itazwi n'umuntu wari wese rero iyo rero nakoze nayo ya ikiraza nyene iravyura na za zindi hamwe n'indirimbo nakoze na Micho the best wo mu Rwanda nazikoze muri 2016 after yo ngaho ndakora la difference after ya Stress nakoze ama hit gusa Sisomeke remix ndaririmba hitamwo mvuga ku bintu vya gospel abaririmbyi ba gospel bagira rap ndaririmba kandi ndakora izi zose nakoze na Tom Close ndakora na Natasha ndakora ama collabo na DJ Paulin ndakora collabo na Philbite Oloha ndakora na Akes ndimo yitwa Nyegera hit songs zabaye nyinshi cyane kabisa ubu rero nico gituma wumva pole atavuka rimwe amango yuzira ingobye Bega inzira yawe yaba iyo kugira uziramenya nabo bayoya izo mwizo ndirimbo za mbere byaroroshe nta kintu cyo bacarakugoye kugira urinde ushikaho hantu kugira umenyekane byaroroshe kubera bari basanzwe bazi talent yanje
kandi benshi twarahurira mu studio bakumva ibyo nshoboye uretse ko bandusha ubusitari gusa ariko barumva talent ko ndayifise nicyo gituma bavuga ati wanka kurongora inkende hanyuma bwacu ukayisangana amezi uretse gufasha umuntu kandi ufise icyo ushoboye ushobora kumufasha urashaka kubiregreta after kubera arashaka kuguca ko doublema cyangwa agatera imbere atari wamuteje imbere ugaca uvuga ati kubera iki ntabikoze kandi ndabishoboye rero muri abo bose narondeye nta numwe yigeze angora kuronka nta numwe vraiment narakora navuze ko nakoranye na Matabaro ndakorana na Black G ndakorana n'Indimu ndakorana na Mkombozi ndakorana na Arflo abo bose urumva ico gihe nari nkitangura nari nkishaka kumvikana nanje ndafise ikibazo kimwe sinzi ko hari mu bafans bawe hari uwo bagifise cyari cyanje personnel ndatangazwa n'imigani uca ariko nuvuga imigani mu ndimbo zawe mu ma interview menshi wayikuye bigenda gute kandi wumva yuko waje mu gisagara ukuze byagenze gute n'ibintu biri muri wewe none ugira abanyabujumbura bose baca babaho batavuga ikirundi bose baravuga ikirundi icyo wanje ni cyinshi hariho imigani nkrea hariho imigani niyimvira nkabona ati nka compare ikintu n'ikindi nkumva ko no create umugani umeze ukuntu uko ndafite imigani irenga hafi nka 30 gutyo 25 maze gucrea kandi mfite insiguro ushaka kugusigurira ukavyumva mugabo ugasanga urafitaniye isano n'uwundi wigeze kubaho ntuwejeje kuducira wari uwiwawe canke yari ni wanje none sivyo ikintu urumva ikintu wirengagije no munsi ejo uzasanga hari abandi bagikoze kuki wahisemo inkende nkuko nari kuvuga imbwa canke ingurube hama wumbaza ngo uyikura he ndayikura mu mutwe kubera n'abakera nibayikura ku maguru yego merci sana Bifesi uravye umuziki wawe uravye aho wavuye urabona ko dans 5 uzobura umuntu ushobora kuvuga ati ngira mbeshweho n'umuziki gusa atabindi uretse no muri 5 n'umbeshejweho n'umuziki gusa sindi satisfait ariko mbeshejweho n'umuziki rero muri 5 aho niyumvira ko nza ndi umumiliyoneri arenze kubera ko plan mfise Imana inkijije ubuzima ndumva neza ko na famille yanje izote bigashikirwa bose biciye muri wa muziki bapinga bavuga ko ari ibyo buvaye kubera je n'imbere yuko nabikubwiye imbere yuko nkora umuziki narabisengeye ndasaba Imana ati bana jewe uzomfashe nsinzo ririmbe kugira ngo niryohere bizombera akazi mpaka no ku muzukuru wanje kandi biriko biragenda neza buke buke ko nibibere umunsi umwe kuko na jewe igihe bamenya cyo nari nkitangura kuririmba umuziki wanje wa mbere nawe recordinze muri 2010 bisigura yuko ibintu buke buke urashika kuco wifuza rero muri 5 numva mbere ari na nyinshi kuko ndumva ibintu nzo bamaze gukora birenze rero Imana gusa idufashe iduhereze ubuzima yongere nyene iturinde n'ibi vyaduka vy'ingwara kubera urona bitupa vyinshi aho gukora n'amashow baca yahagarika kubera ivyo bibazo rero nibaza yuko twogira ko tunabantu ubutumwa bariko baradukurikirana turi hano kugira ngo twigishe abanyagihugu tubaremeshe twongere nyene urumva umuziki wa partena mu bintu vyose mu kiriyo mu bantu baryohewe nta kintu na kimwe kiba hata muziki muba baririmbyi bose bagize greve nazo cyo kuririmba club zose zoce zugara kubera ko bakurikirana umuziki ubu bare niko kuko amaradio ntibo kwama bari kubavuza amatangazo yo kubika umuziki rero urafise akamaro nico gituma bakwiye kuduha agaciro rero ico twobabwira muri no mwanya bagerageze bayikingire mu gukaraba n'ingene n'igihugu cacu kitaratera imbere ngo tumenye ingene tuvyikingira bidushikiye ishitse hano twohona twese rero nibaza yuko ibintu byo gusomana ibintu byo gukorana ko murabibona ibintu byo kujana barakagwiye ahantu hari intuze mu vyinyoye gatoya mubanze muze murakaraba ngo mu minota nka 10 gutyo mu vyitwararike cyane kugira ivyo bintu bizodushikire mugabo baca umugani mu kirundi ngo ibuye ry'isema ritembagara riduga sivyo byadushikiye nta kundi twobigira ariko mu mwanya bitaradushikira twovyirinda sivyo rero je no babwira bagerageza uburyo bwose babikore bongera basenga kubera nibaza yuko bidushikiriye ivyo byo gukaraba ataca byo babivuze cyane rero no kubisaba Imana kugira ntihagire ico tuzoba tu nizo nadushikira
yani imana tunahandi hoho nta muntu numwe yokwepa kuko twirirwa turahura n'abantu bimwe byo kuvuza ngo twokwibaranira mu nzu ni hahandi wo kumva ahubwo twapfiriye nubwo tutaba twishwe na coronavirus sinzara bo ego nuko numva vraiment babikurikize nkuko bavuga tubatera kama baze barakaraba batwumvirize natwe ko amajwi yacu ashika kure nta kindi vraiment gisumbico uwe yari Bface mwabyumvise impanuro yazi yiwe mwayumvise kuvyerekeye coronavirus Bface reka tugushimira wakoze cyane kutwemerera kuyaga nawe je nanje ndabashimire nshimire nako baradukurikirana nongera ndabatura n'akaririmbo kanje kitwa Best Rapper in Kenya ni indirimbo shasha merukirako mu sharing no ubutumwa ni challenge ku baraperi b'aba Kenya ni target ifite niyo guteza imbere rap yo mu Burundi ndumva ko igihugu canje giho kiravugwa hari na rap yanje ya même temps n'izina ryanje n'abaraperi bagenzanje vyongyohera kuko umuziki ntituze turawuririmba kugira tubike mu matelefone turirimbira abantu hama amakonte nkoresha YouTube ni official Bface hama Instagram ni official Bface kwenyene page yanje ya Facebook ni Bface on the flow hama nibaze ko wiyabonesheje bice vyoroha kuronka news zanje vyoroshe yego tubandanye tubashimira ongere mugire kandi na subscribe kuri Magic Channel. Yo wagwan bless everybody bombast mbwa tugaruke gato challenge y'aba rapper bo muri Kenya why abo muri Kenya ni nkuko navuga aba Somalia canke abo muri Ghana ndabirikuriwe kubera ko hip hop challenge irarekuwe ku isi nzima numva ko no disinga naka ndabikora atawe nsavye uruhusha bititwa ko hari akantu bashobora kuba baragize nta kintu na kimwe bagize uretse ko nshaka kuba challenging tu narumvise ko nshaka kumviriza aho ntuze zabo zigera kubera ko ni ninzira yo guteza imbere rap aba Kenya bakumvikana hano natwe tukumvikana hariya ni nka kujya nabikoze mu Rwanda nkakora indirimbo yitwa La Différence nubwo bantinya hama ntibavuge yabarantinye ariko rap yabo ndayemera mugabo ntibadusumvya tu twebwe nyene barabizi ko tubishoboye nico gituma rero navuze ati rero kandi tange muri Kenya no mu guheza navuze nti together we can take African hip hop to the world ni kuvuga agenda umurundi bari n'aba Kenya ejo hari abaganda hari n'abatanzania bose bari muri East Africa tugiye hamwe rero hip hop tuyiteza imbere ikamenyekana internationalement bisigura yuko turi hamwe rero ibintu bica vyoroha nta kindi gisumbico no guteza imbere rap tukumvikana nitwame twidoga ngo umuziki wacu nturenga imbibe strategie zo kuteza imbere ni nyinshi merci beaucoup merci aussi bakunzi bacu turabashimiye cyane ko namudukurikirana murabizi ico tubasaba nta kintu mukora subscribe murabizi ko tubakunda cyane ngoma ndabibabwira hama mwandanye mukora ibyo tubasaba nta kindi atari gukora like mukore commentaire cyane turabe musi ibyo mushaka ko tubakorera next time hama ndabakunda cyane bizu bye